Ndahaye kaze abantu bose bariko baradukurikirana ku ijambo ry'Agakiza TV, ukaba ari ubwa mbere ndagusabe ugire subscribe uzoba ukoze. Hama uyu munsi tukaba tugira tuganire n'umukozi w'Imana, rero nkaba ngomba ndamuhe kaze kugira ashobore kubibwira imbere yuko dutangura ikiganiro cacu. Sawa, murakoze. Rero nagomba mwene data umanze uramuce abariko baradukurikirana aha kuri ijambo ry'Agakiza TV, kugira nabo hari abatakuzi kugira nabo bakumenye. Turaguhaye kaze. Murakoze cyane, mbanze kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Rero nkaba nezewe cyane kuko ngiye gukorana namwe kuri uyu mwanya kugira ngo tuvugane ibijyanye n'ivy'Imana. Murakoze cyane namwe kunyakira. Sawa, murakoze. Imbere yuko dutangura ikiganiro cacu cy'uyu munsi, reka dusabe umukozi w'Imana adushire mu maboko y'Imana. Turaguhaye kazi. Muragize neza, reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Data wo mu ijuru, turagushimiye kuko wabanye natwe kandi turagukengurukiye kuko wongeye kudushikana kuri isaha n'isegonda. Hari vyinshi twagendemwo ariko waturinze, hari ingendo nyinshi twagiyemwo tugena n'imiduga ariko waturinze. None raba wongeye kudushikana kuri isaha n'isegonda turi bazima. Turagukengurukiye Mana y'ubusobozi, wongere kubana natwe. Iki kiganiro tugiye gukora kuri uyu munsi turagusavye ugihezagire muri uyu mwanya, ubane natwe kandi ngo kizoshikire benshi, kibagirire akamaro mu mitima yabo. Turagukengurukiye, turagusavye Mana utaramuze wa mubi Satani, ariko wowe abamarayika bawe abari bo bahagarara ngaha. Turagukengurukiye kandi kuko wongeye kandi kudushikana kuri isaha n'isegonda. Abagwaye bari hirya no hino nabo kandi ubandanye kubiyereka ngo babone ikiganza cawe. Uragize neza, ntabwo navuga vyinshi ngo nsarare, ariko ndazi ko vyose tugushimiye ni mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Sawa cyane, murakoze kudushira amaboko y'Imana. Hama tugiye kubandanya. None kubatakuzi kumbure ushobora ukabibwira utuye hehe, usenga hehe, aho ukorera ibikorwa by'Imana kugira bahamenye, kugira kumbure badushishikare bagukurikirana bamaze kumenya ati uyu mukozi w'Imana asenga aha, atuye aha. Mwamugize neza, kazi. Ya, muragize neza. Amazina yanze nitwa Remedion Nduwimana, nkaba ntuye ngaha muri Wichita, Kansas. Nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba ndi mwarimu mu itorero rya CGK Missionary, niho ntuye. Mwebwe ari ubwa mbere mwamuhumvise canke mwamuba ngaha muri Wichita, turabahaye kaze mu itorero rya buri Sunday. Twinzira saa 6 z'umutaga tugaheza saa 7:45. Turabahaye kaze. Sawa, murakoze. Mwabyumvise aje kutwibwira cyane. Rero uwo ni mwarimu aje kutwibwira. So rero tugiye kubandanya nibigiye gukurikira. None mwarimu kumbere kubatakuzi canke kubari busanzwe bakuzi, woshobora kubwira wakijijwe rya ari igihe wamenye Imana, kumbure nimba byoshoboka igihe watanguriye gukora n'ibikorwa by'Imana. Ya, muragize neza cyane kumbaza ikibazo ciza cyane, kandi gisora no kugira akamaro benshi mu mitima yabo, cyane gisora no guhindura benshi mu mitima yabo. Jewe mu bisanzwe mu buzima bwanze nabayeho bwari ubuzima bubi, novuga ko bwari bubi kuko mu myaka yari yahera ntabwo nari umuntu nari nzi Imana. Ariko imbere yuko mbandanya ndababwira ikijyanye n'intuze n'ubuhamya bw'iwanze, reka tubanze dusome muri Zaburi. Dusome muri Zaburi, katubande dusome muri Zaburi igice ca 30. Ndaza gusoma imirongo nk'itatu canke 4.
igice ca 30 umurongo wa mbere haravuga ngo uhoraho ndaguhimbaza kuko wankuye hasi, ntukunde kw'abasi banje banyitamba hejuru. Uhoraho mana yanje naragutakambiye urankiza. Uhoraho wanduganye ubugingo bwanje ubukura ikuzimu. Murumva yuko bene data ku bwanje novuga yuko uhoraho ari we yagize nte yankuye hasi. Rero impamvu ngombye kubabwira imbere yuko mbandanye ubuhamya bwanje, ngombye kugira amahenda babwira ati ici Imana yankoreye. Iyo ataba ari uhoraho ntabwo nari imbangeze ahandi, ariko Uwiteka yaragize nte yaramfashije, aranzamura, arandinda abasi bo bagomba yuko nguma muri ya revo narimwo, ariko Uwiteka yaragize ati Remi ndagusavye uhaguruke unkorere. Murumva rero muntu uzeyi mu buhamya bwanje kweri novuga ndi umuntu nakuze ntasenga. Nakuze ntasenga na mu myaka yanje 10 guhera umwana yamaze guca ubwenge bafise imyaka 10, 15, 16 kuko n'abavyeyi banje ntabwo basenga, naho basenga bari babantu nyene basenga bavuga ati reka nze gutonda kwa Mungu. Rero iyo wewe uri umuvyeyi umwana wa ukaba udasenga n'umwana wawe azakura atagira nte adasenga, ko ntasubira kumenya Imana bivaye nuko abona ivyo abavyeyi biwe nabo bakora. Ariko je Uwiteka yaragize iki yakomeze kubana nande, sinovuga ngo yarampevye ngo nuko ntamuzi naye ndamuzi, ariko naramwirengagiza. Rero ntarandiye cyane mu bisanzwe kweri Imana yarankoreye ibitangaza mu kurokoka kwanje. Nagiye kurokoka ruko maze kurongora ndongora umugore azimana. Amaze kumenya Imana wewe ico yakoze yaragize iki, yarafukanya amavi, aravuga ati uyu mugabo wanze ko mbona atazi Imana, mbe no muhindura gute? Murumva yuko ari kintu Uwiteka nawe yamufashijemwo, kuko imbere ntaramurongora nawe yaravuga ati jewe ndipfuza kuzogira nte kuzotwagwa n'umugabo azimana. Murumva yuko ari kintu gihambaye. So rero we wamaze gusenga yarafata nk'umunsi akiyiriza, ntashira ikintu na kimwe mu kanwa, akavuga ati Mana usobora vyose, ndagomba uzomndangira umugabo azimana. Ariko ico gihe jewe maze kumurondera namubwiye yuko nzimana, ariko nasavye imbabazi Imana yarambabariye. Namubwiye yuko nzimana kandi ndamubwiye, aranavuga ati mbe wewe woba unwa inzoga? Ndamubwiye ati nta nzoganwa kandi nanze inzoga zaranyononye. Murumva yuko ari ibintu Satani yari yaramaze kunyizingira ko ariko arankwesha uko yigombeye. Ariko nawe ndashimira umugore wanje kuko nawe yakomeze kugira nte gusenga. Naho Imana yari yayisabye ati je nagumuzonda uzampa umugabo atanywa inzoga kandi uzampa umugabo azimana, ariko we yakomeze kugira nte gusenga. Aravuga ati umunsi n'umunsi Imana izagira nte izanyishura. Sawa cyane, murakize neza mwarimu. Mwumvise ko atubwiye amajambo akomeye cyane mu gakiza. Mwumva yuko umugore ari we yanamufashije muri byinshi kugira ashobore gushika ahari uyu munsi. Na muzogwe mudukurikirana mu minsi iri imbere tuzorondera umugore wiwe tumuzane ngaha kwijambo ry'Agakiza TV, nawe azotubwira ingene Imana yamukoresheje kugira umugabo wiwe ashishikare kugira amushikane ngaha mu Gakiza. Ariko so rero mubandanye muba hafi, twishishikara tumubaza byinshi, tugomba kumenya byinshi kuri wene. Murumva yuko Imana iri muri we kandi Imana kwishishikara kumukoresha. So rero ni byiza kugira ngo twumve ibitangaza cyangwa ibikorwa by'Imana bikoreka biva kuri we, kugira ngo benshi nabo bataramenya Agakiza bamenye ingene Imana ikora, kuko Imana dusenga ikora imunzira nyinshi, akaba arizo zimwe muri izi mwarimu ariko aratubwira ngaha kuri uyu munsi. So rero mubandanye muba hafi. None mwarimu, kubatakuzi uvuze ko ufise umugore, urubatse, ufise mbe urafise n'abana canke niho ucubaka? Murakoze cyane. Jewe ndafise abana 3, hanyuma nkaba nubakanye n'umukenyezi wanje imyaka karibu tugoma dukwiza imyaka 10 muri uyu mwaka. So murumva yuko ari gihe kinini cyane gose tubanye.
sawa cyane murakoze. Urumva ku batari babizi, murumva yuko mwarimu yubatse kandi akaba afise n'abana batatu. Hama mwarimu tugiye kukubaza, uravuze yuko mu gakiza kawe mu buhamya uduhaye ko Imana yagufashije umugore akaba yarisonzesha, hama n'ukuntu kugira ngo ushobore guheba ibikorwa bibi wari urimo. Utubwiye yuko wahoronywa inzoga, kuko hari abantu benshi n'ubu bakibandanya banywa izo nzoga. None ku bwawe ndabizi woba ufise ubundi buhinga woba warakoresheje cyangwa ubumenyi, hari benshi bifuza no kuziheba ariko byaranje. None abo bantu wobabwira iki, wobafasha iki kugira bashobore kugaruka mu gakiza, cyangwa kugira bakurondere bashobore kugira nabo ico bashobora kwimarira nk'uko uyu munsi nawe wabigenjeje? Kazi. Urakoze cyane, ico ni kibazo ciza cyane gose. Mu bisanzwe nta buhinga nakoresheje kugira ngo mpebe izo nzoga, ariko ubuhinga nakoresheje nuko nagize niyegereze Uwiteka, kandi nkuko nababwiye n'umugore wanje nawe yarabifisemo uruhara, kuko nawe yaransengeye. Yatansengera izo nzoga ntabwo nari kuziheba, kuko jewe ico gihe ntabwo nasenga. None Imana yari kuvuga ati reka naka aheba izo nzoga adafise bariko baramusengera. Rero nawe wewe dufate nyambura umukirisu uzimana kandi uyubaha, ukabona mwene data canke mugenzawe ariko aragira mu nzira mbi, ariko aratwagwa n'inzoga, mufukamire umusengere, kuko ni jambo ry'Imana yatubwira ati ngo dusengere barya abantu batazi Imana kugira nabo ngo bagire guhinduka. Ni wa musengera rimwe kabiri gatatu, Imana izagira izamuhindura nkuko nanze yampinduye, kuko bwanze sinabona yuko atari lazima noheba inzoga, ariko Imana yaravuze ati reka ndamutsise mu buryo nubu izo nzoga zihebe. Jewe guheba inzoga Imana niyo yabikoze. Kubikora nukuhe Imana ico gihe nari muri Iowa, kuko maze kuba mu state atandukanye. Narabaye state yanze ya mbere ni Oregon, muri Portland, mva muri Oregon nza muri Washington State, Seattle, nyuma nza muri Iowa. Rero muri Iowa uko Imana yankoreye ibitangaza kugira ngo mpebe izo nzoga, so byava urumva umugore wanje we yaguma akomeza senga avuga ati Mana ndagusavye umugabo wanje izi nzoga zihebe, ndagusavye umutware wanje izi nzoga zihebe. Ico yakoze ni giki? Nuko yansengeye ndaziheba, kandi kugira Imana nayo izinkuremo yanzaniye, kuko Imana bene data iragize irahambaye, yanzaniye ikindi kintu cotuma izo nzoga no ziheba. Nagiye ku bitaro bambwira ati wewe Remezio ugwaye ingwara y'igisukari, ati kandi tubona n'amaraso yawe ariko araduga cyane. Murumva yuko Imana yahize inzira hirya no hino mpaka kugira izo nzoga ndazihebe. Bimaze kubuko niho nyene nagiye mu cuma ndavuga ati none ko ngiye ku bitaro bakambwira yuko ngwaye ingwara y'igisukari, ngwaye intuza amaraso yanze ari hejuru, ibi bintu umva je ntagowe. Hanyuma niho nagiye ku bitaro umudogita arambwira ati wewe rero igituma ivyo bintu biba biri mu bintu bibiri. Icambere nk'amaraso kuduga, so kuba unwa inzoga. Arambwira ati rero nyamba unwa inzoga, izo nzoga bisaba bantu zihagarike nk'amezi 3. Ica kabiri ukaba unwa ibidonge vya Tylenol. Ivyo bidonge navyo ubinwa birasaba kugira kudugiriza inki anunze ayo maraso. Ndavuga ati none rero reka nemere mbanze mfate ayo mezi 3 bambariye ndazihebe. Hanyuma maze kuziheba nawe n'umutima biranka, ku umugore wanje nakomeza nsengera avuga ati Mana ndagusavye, ndazi yuko atanu umunsi n'umwe urigero unyihakana, ico nama ndagusaba cyose wa muri kurakinkorera. None no kuri uyu mwanya ndagusavye umugabo wanje umuhindure abo umuntu muzima, abo umukozi w'Imana. Bene data Imana yarabikoze, ico yacikora iyo Mana nyene yacivuga ati ndagena ku bitaro rimwe kabiri bambwira ngo ngwaye igisukari. Ndavuga ati none je ko ngwaye igisukari, ico bacanteka igisukari ni giki? Ico nakoze bene data za nzoga ndazihagarikira mukuru uwo munsi, maze kuziheba. Hanyuma haheze nk'ivyume umweru nka 3 indwi 3 ndagenda ku bitaro kwipimisha. Maze kwipimisha baca bambwira ati wewe tubona igisukari cawe atacu ufise. Ndavuga ati none ko nagiye ku bitaro bakambwira yuko ngwaye igisukari, ko iki mumbwira yuko atagisukari ifise. Avuga ati rero wewe genda uzogaruka inyuma y'ukwezi
twongere tugupime. Ndasubirayo kandi bambarira uko nyene. Umunsi umwe kandi ndagwara nza ku bitaro bijya bikuru, mbamaze kugenda nabo kandi barampima, ariko bo ntibambwiye yuko no mfise ingwara y'igisukari, ariko mu nyuma niho doctor aze kumbwira yuko ngwaye, mambe aze kumbwira inyishu noba mfise. Ndamubaza ati none doctor ko mwamaze kumpima amaraso, mwoba mwabonye ingwara ngwaye? Umudogita yambwiye ati twebwe nta ngwara nimwe twabonye. Ndanamubaza ati none ko ati mubona igisukari cyanze kimeze gute? Barambwiye ati kweri bene data, ati wewe Remegio nta gisukari ufise. Amina. Bambwiye ati nta gisukari ufise, twe tubona yuko amaraso yawe ari normal. Ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro. Bene data, kuva uwo munsi nacengirante nakiraga kiza, ndafukama ndasenga, ndavuga ati Imana guhera ubu ndagomba kugirane kugukorera. Sinarinzi no kwisonzesha, ico gihe natangura ndiha umunsi wose nishonzesa, ntashira ikintu na kimwe mu kanwa, nkamara amasaha 12 atani ikintu na kimwe. Umunsi umwe ndafata n'iminsi 3 ndishonzesa ata kintu na kimwe nsira mu kanwa. Murumva yuko Imana yacu dusenga igizene ihambaye. Murakoze cyane ku buhamya bwiza cyane. Ndibaza muri bajya mwese muri ko muradukurikirana murabyumva yuko Imana yamukoreye ibikomeye, kandi yuko yumvishe ijwi ry'Imana. Nawe ndagusabe aho uri hose ukabona ibimenyetso nk'ibi mwarimu atubwiye bikuriko, ni urabe ingene ushobora kubigenza, wumvire ijwi ry'Imana, kuko biraboneka yuko mwarimu atagararije, yashishikaye kumenya impamvu yaragwaye ico gisukari n'ukuntu cagiye. So Imana niyo yabikoze. So rero ni vyiza nawe aho uri ushobore kumvira ijwi ry'Imana. None mwarimu uratubwiye neza yuko wagwaye ico gisukari kiragenda, kandi yuko wahora inywa inzoga uraziheba bivanye no kwa muganga. Turazi benshi abadokita babwiye ati bareke kunywa inzoga, ariko bashishikaye babandanya bazinywa. Abandi nabo bafise abagore babo nkuko umugore akumbere yabikoze, siko kumbere n'undi yobikora. None bajya abandi bariko barakumva uyu munsi, nabo kumbere baragerageje izo nzira ziranka. Ubundi butumwa bwiza ku Mana wo babwira nubwaye kugira nabo barabe yuko boheba bijya nzoga barimo, kumbure bujya buhinga bakoresheje bikanga, yuko hari yindi nzira, yindi nama wo bibira woba uzi kugira nabo bashobore gucamwo, kuko ubwo buhamya bwawe bwofasha benshi, kandi ndizera mu bariko badukurikirana bose yuko hagira ico batahuye kuri uyu munsi. Kazi ya uragize neza. Isiri no bibira ikintu ca mbere no gukunda Imana. Umaze gukunda Imana, ibintu vyose nubu uri mu magorwa, nuba ari ikintu cananiranwe, icose Imana yagirante iragikukuriraho. Rero nkuko nababariye, wewe nyambura umugore ukaba ufise umugabo wawe byananiranye ko yoheba inzoga, wewe wa mugore ukabuzi Imana, fukama uyisenge, uvuga ati Imana ndagomba yuko umpindurira umugabo wanje. Nawe kandi wa mugabo ukabona ati umugore wanje kweri aragira mu nzira mbi, fukama uvuga ati Imana ndagomba yuko umugore wanje umuhindura. Imana nta munsi numwe irigera igirante itwika buso. Imana yama ikanuye mu masaha 28 irikira iragirante iratwakira, irikirumva ivyo turiko turayisaba. Nturoce uvuga ati ngo nuko ndayisavye uyu munsi cyangwa ndayisavye tomorrow, cyangwa ukamara ukwezi uri kurayisaba ntirakwishura. Imana ibirikira kuraba uriwe, ibirikira raba ukwizera kwawe. Uko kwizera kwawe no kugirane nuko ukwiye kugirane kurindira igihe Imana izagirane izakwishurira. Imana ishobora no gutwara umwaka itarakuha inyishu, ariko wewe iyo ikeneye komeza usenga. Ntuzoca uvuga ati ngo reka ntenda mpebi Imana ngo kweri itari kiranyishura ngo nta Mana iriho. Imana iriho bene data, kandi wewe utarayibona je kubwanje ndamaze kubona ukoko kwayo. Amina. Ndamaze kubona ukoko kwayo, kuko Imana yankoreye vyinshi. Kuba ngeze ngaha, kuba ndi mwarimu, Imana yankoreye ibitangaza, kandi ibi vyose no kuba mpagaze nganka abandi mwarimu, Imana yari yarabinyereje kuva kera. Nirigihe ntari bwamenye Imana yagumi imyereka indoto, ikavuga ati Remi ndagomba yuko ugomba kuba umukozi wanje. Ariko jewe sinabitahura, kandi sinamenya ati mbe ko Imana ikirambwa ngomba kuba umukozi wayo nzoyikorera hehe? Aho ndiko nisengera mu rusengero rw'abazungu zenzokorera iyo Mana hehe? Ariko Imana bene data ifise umupango wayo, iragutwara hirya no hino mpaka kugera ca kintu ya ikugomba ko
ugikoze ugishikanye. Amina. Nanje rero kubwanze Imana yarashikanye ico nari naragize nte yarampangiye ko nanze ico gihe maze kwakira Uwiteka navuze ati Imana singomba kugarukiriza ngaha gusa, mfise abantu benshi twanwana inzoga, mfise abantu benshi twakorana ibintu vy'ubuhimbiri, ariko ndagomba yuko nabo bazarokoka bivuye iwanje, bakabona ati mbe uyu Remi niwe asigaye ari wa wundi. Nkuko twari tubejeje kubibabwira ati mube hafi, turongera ati nakubibutsa no kubongera kubaha kaze ngaha ku ijambo ry'Agakiza TV. Ukaba ari ubwa mbere tena tugusabe wongere ugire subscribe kugira ngo ushishikare kubona ayandi ma video yose tuzoba turiko turashishikara dukora, n'ubundi buhamya bwinshi buzoba buvuye hirya no hino, kuko ab'Imana yagiriye neza ni benshi cyane. Ariko urumva rero niyo mpamvu tuzogerageza kugira ngo tubabazanire ngaha ku ijambo ry'Agakiza TV, mwumve ubuhamya bwabo n'ibikorwa byabo n'ijambo ryiza riri muri bo. Nkuko nababwiye bwa mbere turi kumwe na mwarimu ngaha, watubwiye neza ubuheruka mu mwanya usize, uratubwira ubuhamya bwawe, ibyo Imana yagukoreye, ingene byagenze by'ukuri, n'amajambo meza n'ibitangaza byiza. Ariko abantu barashobora kwibaza byinshi kuri ubwo buhamya bwawe, kandi no kushaka kumenya mbega ubu uriko utera ujahe kuva boshobora kutukubwira, kuko abantu benshi barakizwa, twumva abantu bavuga ubuhamya mu kwezi kumwe bakatubwira ubuhamya, ariko mu ikindi gihe nitubumve shika ugasanga basubiye inyuma. None wewe intego yawe y'ubu buhamya bwawe no gukiza kwawe wapanze n'umugambi nyabaki, wifuza gushikana he bajya abandi bakiri inyuma bagishaka gushika kuri ugo rwego, bagishaka gukizwa? Nkuko wavuga ubuhamya bwawe ko buzokiza benshi bivanye n'ibyo abantu basanzwe bakora. None wewe imigambi yawe canke ibyo ushaka kuba ushiguma gukorera Imana bimeze gute? Wayipa cankwe ni ibinyene canke hari ibindi duteguriye bizobandanya mu kindi gihe kizoza? Kazi ubuhamya bwanze buracabandanya, kuko intego Imana yanteguriye ntiraherera ngaha, kuko izohera ari uko abantu bose bakigira muri bimwe by'isi bagize nte babivuyemwo, basigaye bose bumvira Uwiteka. Rero mu bisanzwe igikorwa ndimwo ntikiriko kiraherera ngaha nyene, kikizobandanya kugeza aho Imana izabigize nte izaba ibigombeye cyane gose. Murakoze, murumvise yuko mwarimu yogeye kutubwira ati ngo iki gikorwa yatanguye nikiriko kirahera uyu munsi canke ejo canke hirya yezo, ngo ni gikorwa kizobandanya mu buzima bwiwe, ngo kandi ngo yifuza yuko abajya abantu bose bariyo, bajya abantu kumbure bagendanye, kumbure bamuzi, kumbure n'abatamuzi bose, ko na bene bifuza yuko bashobora kuva mu byo barimwo bagashobora gukizwa. Murumva yuko kumbure mwarimu ashishikara kubasengera no abasaba kugira ngo mumwiyegereze, yongere kubafasha kugira abashikane mu gakiza yakiriye. So none mwarimu turongera tena tukakubaza none ku buzima bwawe bwa buri munsi, kumbure hari uravuga ubutumwa canke ugenda gusenga, kumvise kuri mwarimu, kumbure mwarimu arakora ibindi bikorwa canke hari izindi nama ubwira abantu kugira ngo bongere bashishikare ubafasha mu bikorwa by'Imana nko kuri mwarimu, canke bimeze gute? Usobanurira abantu ibikorwa uri kurakora ngene bimeze. Kazi muragize neza. Ibikorwa jewe nkora mw'itorero rya CZK Missionary, ndasigura nkakora n'ibikorwa nyene biba bikenewe nga mw'itorero. So ntabwo ari ukuvuga ngo ndi mwarimu gusa mu rusengero namba, kuko kuba mwarimu uri umwigisha w'intuze wo kwigisha abantu, arujya mu natazi Imana ukamwigisha, nuwo bayizi nawe nakeneye kumwigisha, kuko hariho vyinshi abatagirane atamenya, ariko agomba kugira ane kubibonera kuri aba bakozi b'Imana, kuko Imana yadutoranize kugira ngo tugirene twikorere, dutangaze ijambo ryayo hirya no hino ku isi yose. Ntabwo yadutoranize ngo idusiga amavuta yayo, ngo nugira ngo ayo mavuta ngo ahere ngo agume ngaha mw'itorero gusa cyangwa mu rusengero gusa. Namba n'amavuta yo kugira ane azokorera ku isi yose. Niyo mpamvu
na YouTube ntarugura YouTube nari navuze ati reka umwanya ntarayugurura reka mbe ndatanga ubutumwa kuri Facebook. So no kuri Facebook naho kandi ndasigaho ubutumwa, urasaba kugenda kuri Remegio Nduwima niyo Facebook yanje, urasaba kubona ubutumwa nagize nte nasizeho bwose, urasaba kugira ane kugufasha mu buzima bwawe. Sawa cyane mwarimu, urakoze. Murumvise yuko atari mwarimu w'ishengero, ariko ari umwarimu ariko arakora igikorwa c'Imana ahariho hose ku isi nzima. Ni umwarimu swasijike missionary gusa, ariko ni umwarimu uwo ari we wese ujya abona akwiye, agomba kumva ijambo ry'Imana, agomba kwakira, aho usenga ahariho hose, wewe ufise ikibazo urashobora kuza kumwakura, aratubwira n'inamba yiwe y'isimu kugira ngo tuyimenye, kumbure abatayizi bayumve. Ufise ikibazo ukeneye amasengesho ushobora gusengera, ugashobora ukamwakura akagushira mu maboko y'Imana. Uyu ni mwarimu w'amashengero yariyo yose, si mwarimu w'ishengero yashishikera nko abantu kumbura abantu bamwe basanga basanga ngo je ndi mwarimu w'ishengero rinaka, ariko baratubwiye yuko ari umwarimu wahariho hose. Murumva yuko no kuri Facebook biriho, so ukaba rero utari ushobora kubiraba, urashobora kugena ku page yiwe ugashobora kumurondera, ugashobora kumwandikira, aho urashobora kumubona. Kandi murumva yuko nahene ahavugira ibikorwa byiza by'Imana, ahavugira ubutumwa bwiza bw'Imana kuri Facebook, urumva no ngaha kuri ijambo ry'agakiza TV. So rero mwarimu uragize neza kutubwira amajambo meza cyane. Hama tufise umwanya muto, muri umwanya tusanga bagiye kurangiza, ariko mu gihe turangiza tugomba gushishikare utubwire kandi tusheshe usaba udushire mu maboko y'Imana, usengere n'abantu bose batwumvise bariko baratwumviriza, eka n'abandi bazotwumviriza mu kindi gihe nabene bashire mu maboko y'Imana. Hama kandi tuzogusaba tena akigoro mu wundi munsi kugira wongere kubana natwe, wongere kutubwira byinshi biva muri wewe. Rero nkuko nababwiye ati ni gushishikara mutwumviriza kugira ngo mudoshikare mumenya byinshi kuri mwarimu Remegio, adufitiye byinshi cyane no kwigwa ndadondagura, ariko ibyo byose tuzobyumva. kandi tugende kuzobarondera umugore wiwe nawe natwibire byinshi, atubwire ibanga yakoresheje mu kumusengera atarakizwa, kugira nawe tumenye ingene, kuko hariho kumbura abagore benshi bacisha intege, abagabo bari mboregwa, abagabo bakora ibindi byaha atari n'iby'inzoga gusa, ariko baguma basenga ariko barambiwe. Ibyo byose bizofasha abantu bari wese, kandi nawe bizogufasha kugira umenye ukwihangana yakoresheje, n'igihe azotwibira ibanga, amenye n'ibyo Imana yamukoreye kushikaho umugabo wiwe ashika ngaha ari ngaha muriko murabona. So rero kaze mwarimu usenge, ushira mu maboko y'Imana aba bose bariko baratwumviriza, nabo bose badoshishikara abantu batwumviriza, eka nabajya abandi bafise n'ibindi bibazo bariko bararondera Imana uko bukeye uko bwije. Turaguhaye kaze kandi no gushimira wakoze kwifatanya natwe muri aka kanya. Imana ishishikare guhezagira. Ya murakoze namwe, kandi murakoze kuko mwantumiye ku ijambo ry'agakiza TV. Imana namwe ibahezagire, kandi namwe mugiye kuturaba namwe, kandi Imana ibahezagire kandi ibongereze imigisha mu byo muri ko murarondera byose. Imana ibugururire imiryango. Ndizera ico mugomba gukora no kwizera. Iyo wizeye byose Imana irabikukorera. Ari imiryango yugawe iragira nte irayugurura, ari ingwara ugwaye zananiranwe byose Imana izo ngwara zose razikukiza, nta kinanirwa imbere y'Imana. Rero murakoze cyane, murakoze cyane kuko mwumvise iri jambo ryacu, iri jambo ry'agakiza. Iri ni jambo ryasizwe ngaho kugira ngo rirokore benshi, arababesi batuntuye imitima bivanye n'ibibazo barimwo, ariko iri ni jambo rihoza abantu, ni jambo rihoza abantu mu mitima, rikabasubiza kwiyumvira, kumva yuko bafise umunezero mu mutima. Niyo mpamvu ryitwa ijambo ry'agakiza. Rero wewe utari ubwa mbere no kugira uzura sharinga n'abandi bose babone kumva iri jambo ry'agakiza, kandi utibagiye no kugira subscribe, navyo biragufasha ukama uriko urabona ubutumwa twama twasize. Nkuko bambwiye yuko bazosubira kuntumira, kandi muragize neza. Ndi tayari kukongera gutanga ubuhamya kuri pati ya kabiri. Ndi tayari kweri, kuko iki ni gikorwa Imana yampamagariye, ni lazima ndakibandanye ndagikora. Rero murakoze, reka dusenge turangiza ntuze iki kiganiro cacu.
muragize neza reka dusenge. Turagushimiye data wo mwijuru, turagukengurukiye kuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Wakoze cyane kandi watuzigamye, waturinze ibibi vyose, waturinze wa mubi Satani yari yagombye kugira ngo nidukore iki kiganiro, ariko raba vyose vyagenze neza, ntuhabwe icubahiro nkuko wavuze ati bananze ntaco muzokwigera musaba ngo ndanke kukibakorera. Uragize neza, uri Imana ikora vyose, uri Imana ya Isaka, Ibrahim na Yakobo, ntawe reka utagukengurukira uko bukeye nuko bwize. None Mana yo mwijuru, turaguhaye abana bawe bariko barumva iki kiganiro, bariko barumva iri jambo ry'agakiza. Ndagusavye ubandanye kubahezagira, ubandanye kubaha imigisha n'urukundo mu vyo babuze, ubahereze imiryango yugawe uyugurure. Mana yera, turagusavye ubibakorere. Abariko bararondera abana, barondera icaco cose, babuze ivyo barya, Mana vyose nubibahereze. N'abandi bafise bibungenze nabo kandi ubandanye kubahereza imigisha kugira ngo bazovyare mu mahoro no mu mutekano. Turagusavye rero iri jambo ribandanye gushika hirya no hino kugira ngo rifashe beshi, rihindure beshi mu mitima yabo. Uzabugize neza data wo mwijuru, urakoze cyane kuko wongeye kubana natwe, kandi wakoze neza kuko watuzigamye, wakoze neza kuko wazigamye n'abandi bose hirya no hino, n'abari mu bitaro nabo ntabibage nabo kandi ubandanye kubazigama no kugira ngo babandanye kubona ikiganza cawe. Mana uzabugize neza. Ntabwo navuga vyise Monsarare, ariko ndazi yuko vyose uvyumva kandi ugiye kubikora ni mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Muragize neza cyane. So rero ikiganiro cyacu kikaba kirangirije ngaha. Murakoze mwarimu, Imana ishikare kubahezagira.